Ego bakunzi ba Axia Vibes TV, mwebwe mwakurikiranye igice ca mbere c'iteka ry'umukenyezi, aho mutumire ari umukenyezi w'inararibonye Anastasie, mugakurikirana igice ca kabiri carangiye na kimwe kitigera coroha mu buzima iyo gishitse ugutandukana kw'abakundanye bakubaka bagacika umwe mu rugo, hanyuma hakagera kumwe muri bo ataha. Niho twari tugeze ku gice ca kabiri, turumva ingene iteka ryiwe ry'umukenyezi arivoma muri urwo rukundo basangiye n'umunega wiwe Mariko Habonimana, mbere urwo rukundo rukabonekera mu kiringo uyo musavyi w'umukama yaragwaye, agaheza akabana nawe gushika ku munota wa nyuma. Iyo tuvuga iteka ry'umukenyezi murumva aho riva. Muravye ibihe rero tugezemwo aho bigeze, iri jambo rirashobora kudufasha kwiyumvira. Murashobora kuvuga ati ivyo nimubivuge vyarabaye, ati ntimuzi situation yose ushobora kubamwo, iki kiyago kirashobora kugufasha. Situation yo kugwaza, ibihe vyo kugwaza uwo mwagendanye, uwo mwakundanye, uwo mwubakanye. None mupfasoni Anastasie, turacari kuri Axia Vibes TV. Wakoze cane kwemera kuduha iki kiyago ca mbere c'iteka ry'umuntu uyu munsi ry'umukenyezi, kugira ngo n'abandi batumire bumve yuko ata bintu umuntu arema azana bitabaye, kuko umukama Imana yamikoresha ibihe tugenda turabamwo mu buzima. Ego umushingantahe arashengeye, usigaye uri umwe n'abana. Iteka ryawe ry'umukenyezi wabandanije uribamwo gute? Uryubaka gute? Mbega ya Mana wavuze ko yagutetesheje, yagufyinishije mu Kirundi, iryo jambo wabandanije urivuga canke ryarahindutse? Gushika n'uyu munsi. Ego Gushika n'uyu munsi. Rwose mutuze akaje. Gushika n'uyu munsi yarampaye inguvu zidasanzwe. Abo twiganye nibo bahora babimbarira bati twebwe twaratangaye, twari dufise ubwoba twumvise ko wagize icyo kibazo. Turavuga tuti mbega Mana azobishobora kagashimye kiwe. Warafyina? Narateta. Bwa umupfinyi iyo bwagiye mugabo naho nafyina nari siyageze kamera mugabo nyene. Mugabo ebana ibintu rero ndavuga nti ubu rero ndibuka ko nariyumviriye muri uwo mwanya nyene akicengera. Ndavuga nti jewe iyo ntabafise abantu urupfu ntabwo ntinya ntabwo nzi uyu munsi narumva ko. Mugabo iyo ntabafise abantu nari gusaba Imana ntwara. Ariko mugabo mfise abantu ntegerezwa kurwana, ntegerezwa kubaho kubera abantu. Rero ivyo bonye vyaciye bimpa inguvu. Murabona nyene ntari mu magume, twari mu nzu tumazemwo imyaka 4. Ego imyaka 4 ko twayinjiye mu 1994. Ikredi tumaze kurihamwo udufaranga duke cane twari tumaze kuriha. Ndazibona inzu zo muri quartier Seti ziriko zirubakwa. Irya quartier yubatswe mbona. Twari mu Tanganoro. Amwe baravuye muri Seti twahavuye muri 1994. Tuja mu Tanganoro. Aho rero muri Mutanganoro yari inzu nyene nshasha. Kredi yumva yagiye tumaze kwishuramwo 140 muri iyo kredi yose. Hamwe nyene urumva nubona nifise akazi, ego ntibampemba amamiliyoni. Umva kari akazi byari ibintu bitoroshe. Mugabo ndavuga nti byari byo byose nzofuma nja gupanga uci bitoke canke mu Kinama, sishobora kugurisha inzu. Bitaba bikunda ko ndayiriha nzogenda mpange mbwa ntazogurisha.
hanyuma mugabo y'amana rero ariko ndababwira imana irategura byose urumva naho wonye genda kwiga nkagenda nkiga kugira ngo ndonke akazi keza bashobora kumpemba nefite amadvantage menshi sinobivugira ngaha hanyuma ibindi imana yarabiteguye urabona muri uko kumukura yaciye hajya ikintu nobwira abantu muri ko murakurikira ingorane yose kwingana nishake kubura umwana cyangwa kubira iki haba hari ubiravye harimo ikintu ciza cinyegejemo biragoye kukibona ubuze umuntu biragoye kugira iki ariko burya imana ntishobora guha umuzigo udashobora kuyikorera ntihazogira umuntu ata ukwizera ngo yihebure imana iraguha ukwizera ntigutetereza kubemera n'abakunda rero nsubiye inyuma ndabona ko imana yari yabiteguye ubwo yagiye kwitaba yamaze bamukuye mu kazi yaciye atangura kurondera ingene abaho kumva umushahara wiwe yari iyo credit nyene byari bihuriranye wumva kubaho byari byoroshe ibintu byari bitanguye kuzimba hari mu maguma hari muri ambargo urabibona rero yari yatanguye kwinjira kugira ama consultance ibintu bya gutyo hamwe wumva amafaranga duboneka nibuka ko yitavye yari afise kuri konti ngira nk'imiliyoni 2 sinibuka za kera yari menshi yego kandi yarondereye umuryango yego mba yere baramuhemba ashira kuri konti ni ego no kubikenguruka kuko ibyo byose n'ubuntu bw'Imana yego je ibyo nabibonye n'ubuntu bw'Imana ko baba basangiye urugo basangira byose kuko ubuzima nta formule bufise ego tubandanye kuri ico kiringo rero c'ubwo buzima bw'inyuma utaza kuba ufise abana ego ntabafise abana nasaba imana kwinda intwaro uwo munsi nyene naje twajana mugabo ndavuga ngo ntegerezwa kubaho neza gukomera kubera abana ntegerezwa gukomera kubera ico cimbere caranje ndavuga nti ufise abana ntegerezwa gukomera kubera abana kurondera ikintu ushobora kwishimikiza ko mu gihe ufise ingorane gishobora kugutuma uvuga uti mbandanya mbaho naho umengo vyose vyahetse igituma ndiko ndavuga ibi by'amafaranga n'ibiki muraza kukimenya igituma biri mu vyamfashije kugira ushobora kubandanya nkabaho mu magume nta miryango mfise novuga ngo bategeza baramfashe yego abagenzi barambaye hafi ego abagenzi bashimigwe n'ikintu gikomeye gose n'umuco mwiza mu kirundi twogumana mu kinyarwanda kuba iruhande y'umuntu yabuze n'ikintu gikomeye gose abantu bakaza kuraba usanga gusikiye akabahasha hanyuma akazi barandiye amaswe medico murumva ko ntibyamvunaguye cyane hanyuma mugabo rero aho naguma ndagaruke kuri y'amana utwo dufaranga yasigaje n'utwo dufaranga bagiye barampa bamfashisha urabibona nariko niyumvira reka ngende ndihe credit hanyuma nsigaze nto kugira ngo nce mensuality cigabanyuka urabona ajya amafaranga uri ku kwezi donc ndi igice y'amafaranga yose ndayatange nce nsigarana makinya kuza ndariha banki yari credit ku myaka 20 aho rero ndi mwijoro niko ndiyumvira numva ijwi bimwe abakizwa bavuga ngo Imana yarambarira kuri ibyo ndabishingira nayo Imana yarambarira ndabishingira nayo Imana yarambariye ndiko ndiyumvira ngene ndayatange numva ijwi rimbariye buri kicucu urashobora gufata amafaranga ibanki urabona ajya amakredi ya leta y'amakredi leta irijamwo ugasanga urariha mu myaka myinshi atama intere menshi ariko urumva nce mfata ngende amafaranga ngende ndayasubize urumva uri kijuju ngende yasubize mbe urabizi ko nawe uze kurondera 200,000 banki izokwanikira bwire yavuga aho onye ntiworaba ikintu yakoresha ntiwuzingagura akantu akanekse gatonya ukakabamwo hanyuma iyo nzu principal ikiriha bararonge nizo ufise zibiri ijwi ryambwiye gutyo nyene n'ukuri kw'Imana sindi ko ndababesha nca ndavyumva sije nabonye buraca nca kubaza umu engineer twakorana ntabarumbwire ico gihe nayo mfise nka 2,600,000 mbega avec 2,600,000 nashobora kubaza akazi gato
gose umuntu ashaka kubaka akazu gatoya ka deux chambres na salle ati reka niyumvire reka nzoharura ndara acarambara ati birashoboka tugira dukoresha ama materiaux atazinde cyane n'ibiki n'ibiki kandi kubera ko nafise ama avantage yo ku kazi yamana toujours bya bintu abakenyezi badakunda kuronka ni haye irobine rapfuye rondera ikora electricité rondera ikera ndabizi ikintu cyose kibaye ku nzu jewe ku kazi twari dufise ibyo bintu byose abamenuisier abaplombier abasudere tout twari dufise avantage wewe ariko kuvuga ndafise ikibazo muhira bacha bagwara utwara rero ibyo byose byaramfashije gushobora kubandanya urugamba gukubaho mwiteka atamusabye uretse abana utagiye gushera ntagiye gushera ntakoza ibintu kubera ubukene byotosekaza iteka ryawe ry'ubukene yego vraiment nuvuga warabibonyemo ubuntu bw'Imana naribonyemo ubuntu bw'Imana ahubwo hari akantu gatonya ndeka ndakavuga gatonya ko twari ko tubavuga ibyo gatonya cyane nagiye mu misa maze igihe kinini nasenga niko naragenda nkasanga amasengero aruzuye harimo none nsingiye hanze matiko ndasenga cyasengera ku radio canke nkagiriki hama rero rimwe umunsi umwe circonstance nagiyemo sinozivuga nibirebire ndagenda mu misa hari ku Pasika Patiri Bonja Chine mvise menga yambonye Imana imuhezagira yarambereye patiri mukuru kuri lise ya Mutima Mweranda nagiye nubavuze umunsi mukuru mwiza kuri ba Pasikazi Anastasia abande icyo kintu bwarugamye ndacumvise canke bahora bakivuga sindacumve bwarugamye ndacumvise mu isengero batwifuriza umunsi mukuru kuri Pasika kera je namfise umunsi mukuru w'abatagatifu kuri Noel mugabo ico gihe ku Pasika mugana yamaze kumenya ko Anastasia bisigura resurrection Desha avuga mu munsi mukuru mwiza kuri Anastasia ko bwa mbere ngira harazi imyaka n'imyaka ntaje mu isengero hama asharavuga muri iyo mbere aravuga ngo Imana iraguha ingorane kugira ikwiyegereza mbarakarambarira ego rero nca ndabona muri izo ngorane nabibonyemo jewe nabibonyemo ibishaka inema y'Imana inema y'Imana ingorane zirashika ariko Imana ntirema ingorane ariko mu ngorane Imana ikaguma ari Imana ikaguma igira neza ikaguma igufyinisha mu nyuma naciye mbona je nafashe ko urufu rwiwe yambere injungu yaritanze kugira ngo mbe wondi urugi rw'ubuzima bwuguruke igihe twagira mu kiganiro ca mbere iteka riva mu kwiga kuko urumva Imana igira aho imaniye kugira ushoboye kuronka ako kazi biva hahandi mu kibogoye hahandi wabandanya ishure ugashaka kuronka ako kazi kuko hariho abapfasoni bapfakaye batagira n'umwaka wa gatatu bikaca biba urudubi abononyi bakaca baprofita ariko we warashoboye kugira aho ugwaniye kubera hahandi abariko baratwumviriza uno munsi mufate ingingo muzi ko ejo zishobora kubabera isoko ry'ubuzima iyo turiko turavuga kwiga uno munsi cyangwa gufata izindi ngingo nziza mupfasoni Anastasia iteka ryawe uraryubatse mu kugwaza umushinga ntahe uraryubatse mu kumushingura uraryubatse mu kubandanya wiyumvira uti ntegerezwa kugwana kubw'ibibondo ntegerezwa kubandanya mbaho agafyinyi akagabanya mbega uravuze iryo jambo mu majambo makeyi wibaza yuko umuntu yakiri kumwe n'umukunzi wiwe yaba umushinga naye kumwe n'umupfasoni n'umushinga naye hari igihe wewe iyo ubiraba ubona umengo harabamwe akantu ko gufyina kumbure abantu bibaza ko bazokwamana cyane gose nabonye ko rimwe na rimwe hari igihe icyo bita déclic kirashobora kubaho n'ubuntu bw'Imana kugira ubibone mugabo hari igihe ibintu iyo bimeze gutya neza ntavyubona
sinzi uko bivuga mugabo ndabona ko hari abagore bafyina ngo uyu turi kumwe nambwire ko amaze gushira ku ipine ku modoka muba mumaze gushira ku ipine ga mupfasoni Akimana oya canke neje iguye kanga amaze gufata igipawu ugakura yabye maneje imbere y'inzu gakeya biramaze gushika yego hari ibintu by'ubuzi umenga ni by'abagabo usanga umugore nyene ngo numva ngo nakazi hari gusa koza imodoka kandi amaze koza imodoka imisi yose ndiyogeza imodoka umugore mugabo mugabo ndabaza abantu imisi yose n'umugabo yoza n'umugabo hari ubuzi usanga ari umugabo ukora rero umuntu yo kwimenyereza so kuvuga ko uri kuramurungika ariko ni byiza ko umuntu wese abonye ikintu kikenewe agikora ataravye ikintu cy'umugabo n'abagabo nyene hari ibintu bakora ataravye ngo ibintu bya madamu naho wowe ukifise umukenyezi ukamenya gukinjika ukamenya gukora isuku naho hatotagata nk'uko ari wabigize oya hari igihe nyine umuntu abigira ariko uwumengo arafisa iyo ngabira nashitse akabona ko hariho aho wakoresheje isabuni itari birashoboka abo mwanzinze nivyo nitubona ibintu ego aho urakoze cyane urakoze kuri aho hantu none ga mupfasoni Anastasia uri kuratufasha gutambuka udusangiza iteka ry'ubukenyezi ubayemo no munsi ingene wagiye uraryubaka wumviriza Imana urabona agiye mu misa Imana irasubira irakongoreye wari warahagaritse urasubiye muri iyo nzira ego muri ubwo buzima uri wenyene ingorane kumbure ziraba nyinshi mbega nk'ikintu kimwe ubona wovuga uti iki kintu kiri mu bintu mbona iyo umaze kuba wenyene kigorana cyane kumbura ingene abantu bakuraba canke iki hari ico bituganirirako kandi bishobora gutosekaza iteka ryawe aho urakubitika kweri urakubitika cane rwose akajwi urakubitika cane hariho ibintu vyinshi harya bavuga ngo inda wibwira uwayirayeko hariho ibintu vyinshi abantu bagira ku kutamenya bagira ku kutamenya nko gucira imanza abantu bagize ingorane wowe nturabishikamo ntuzi ingene uzobigenza umunsi vyashitse mugabo umenga ni nkaho baba babona umenga ntibizoshika ego hari ibintu vyinshi mbere no ibintu bimwe byankoze ko bimwe ni nk'abantu usanga bariko baragucunga uwo muvugana ukugendera umuntu wese muri kumwe w'umushinga ntahe n'umugabo wawe nk'ako kazu nizingaguriye ngo hari umugabo akamwubakiye kandi wabanje kuyaga n'Imana mwico utetse umutwe ugasanga abantu baragutinya kuza ugenda umugenzi yahora n'umugenzi wiwe ntashobora kuza umuvuga n'ibintu vy'nivyo abantu barakucunga cane barakuraba cane kandi ivyo n'abagore nkawe n'abagabo bose nico kimwe n'abagabo baravuga vraiment hanyuma rero ugaca usanga nk'ubu ugasanga baragucira imanza ugasanga umenga warabuze umugabo umenga waciye ni Imana yaguhanye wewe nta mutima wawe ushobora gukunda nk'abantu urabona nk'abapapa ndafite experience ku bantu bamwe b'abapapa biho Maria haheze nk'imyaka 2 ukaza wumva abantu ngo ariko nakagaye ngo uyu mwana yibagiye umugore ntabwo yamwibagiye kuko ntabazomugarukana arabizi ko umuntu yagiye ntaba yamwibagiye mugabo umutima wiwe urashobora gukunda umuntu nibisanzwe ko umuntu agumara umuntu Imana ntiyaturemye n'Imana ngo yaravye Adamu iraraba isanga ari ikintu avuze imuzanira sinumva rero igituma bajije umuntu ngo ariho Maria ntaba yibagiye umuntu wiwe
nta numwe amukunda gusumba we uko nawe yamukunda mugabo je nibaza ko ndabishira muri bwa kwa kwiyumvira ugamenya igisumba ikindi ntushobora kuguma muri deprime ngo wabuze umuntu ntacyo bizokumarira kuko ni hahandi n'abana barakunanira kurera mu gihe ucuja muri depression ugatangura kwigunga ugatangura kubona menga ntukiri umuntu nta mana iba yaduhanye ibyo nyine ndashatse kubibwira abantu mubimenye ko hajya kuja ngo mukavuga umuntu rimwe na rimwe ntimuzi ko iyo douleur combien ibabaza kuko ntaba yamwibagiye kandi ndamaze nabibonye ejo bundi umwe umunyarwanda w'umuririmbyi aheruka gupfa umugore we yagize menga mariage canke yari fiancé n'ubundi nzambona mu marezo sosiyo ngo hindabira umwanya amaze imyaka 2 ego amajambo ashobora kugukomeretsa agasubira kukwica irigira kabiri akakwica umenga uri kondane wamuze nuko bantu muriko muradukurikirana kuri Action Vibes TV murumva ko iki kiyago gikomeye cyane nizere yuko hari ico muriko murakuramwo baba bagabo baba bakenyezi ibi ni ibintu bishika mu buzima n'uyu munsi bishobora kuba biriko birashika tumenye rero gushigikirana kugira ngo umuntu ashobore kubandanya urugendo rw'ubuzima twirinde aya majambo Imana yamuhanye agira kabone twirinde ibintu bishobora gutuma uwundi mu mubabaro wiwe abura ingene avyifatamo ariko Imana yabandanije gutetesha urabandanya ubaho mwiteka ndabaho mwiteka nukuri ntaco nabuze ntaco nakenye sinabaye byo gusaba narose abagenzi bamfata mu mugongo mu kuza bakansohokana iyo ndigunze mu nzu bati canga tugende yego vraiment yarampaye abagenzi nkabo bake mugabo banyitwararitse byarandemesheje cyane iteka ryo mukenyezi w'inararibonye nico gituma ntavuze ngo iteka ry'umupfakazi oya uri umukenyezi wumvise ko n'amatariki mwubakiye ko n'amariko ayo mwagiraniye ku bugenzi byose ubandanya ubiyaga n'ubuzima nibigize ubuzima bwawe urakoze cyane na Sitaziya kuri iki kiganiro dusangiye kibaye mu bice bitatu nagira ngo rero tugisozere hari akantu ngaruka ko kuko ako kantu niko uzoca ubandaniriza ko mu biganiro ugiye kuzotangura mu minsi iza kuri ino televiziyo hariho ingabirano wabonye kuva ukiri umukenyezi muvuga ni mu myaka mikeyi ubona abantu baza bakwitura buhoro buhoro uraheza none uratinda urabibonamwo ingabirano Imana yaguhaye muri kwa kugufyinisha yego byatanguye kera ndi Burundi nkabona nk'umuntu nkazamona umuntu ntitusanzwe tunavugana nkazambona araje atangiye kumbwira ingorane ziwe kazasanga izo ngorane nazinjiyemo kazasanga ndimwe mu batorenye inyushu kandi bikagenda neza umwe babiri abagabo bahukanye abagore bahukanye nk'abagabo umugabo akaza akambarira akambwira ati cyo umugore namwirukanye kazasanga nabigiyemo ndashika nino nsanga cyo kimwe hari abantu usanga bakiri na bato tutanangana ukaza usanga baraje nkaza mbona arambariye ingorane ziwe ntangura kwibaza nibyo ngira ngo sindavyumva kubera ko abantu baza kumbwira izo ngorane aka n'akantu gatoya kaciyemwo naje kubibwira umuntu umwe ngaha ngejeho nibaza ko nashitse hariho couple nayo nashitse tutanasangiye n'ubwene gihugu nsasanga ninje mu ngorane zabo nsasanga niro tubyari nza ndafata abana mpanura ngira iki hanyuma ndabibwira umukuru umwe ko nanje ndabihoriya n'ivyo vy'i Burundi ndabibwira umuntu umwe sinzi nibaza ko mfise iyo doko y'intuze Imana yampaye guhanura kubera ko abantu baguma baza
nayivuze mu gatondo après midi hari haje abantu babakizwa gusenga ngaha muri hajya muri Prince Sherkan hanyuma umwe arambarira ati hari ikintu nateze kumurungikira ati ndasikumukira pasteur aze kuza ukimumpera kinzane ko barabana hamwe umuntu araza kandi bwa mbere aje ntitwari tuzinanye nta na kimwe aca araza aca atangwa kumbwira ngo wowe ngo urafise ingabirano ngo y'abantu bakwitura ngo abafashe ni ukuri jewe ibyo nari nabwiye umuntu mu gatondo hanyuma n'abantu ngo nk'abantu b'imiryango iby'ibiki ngo abantu ngo baza ngo bakaguhanuza ngo bakagutura ingorane ukabafasha turarabana nawe abundi twari kumwe sinzi ko nomuvuga turarabana niho rero amaze kugenda naca ntabwo kumugenda yego hama rero ivyo vyaciye bimpa intuzenya mbega no wiki icimviro cyo kugerageza kurondera ukuntu kuko vyaranduhisha wogaburira iyo ngabyo kuko vyaranduhisha nasanga ndiko ndatora amasolution ntanga amakonseil nayo burya sikesha afasha umuntu muramusha kumubwira ibintu ahubwo kumva kuramugora yego hama rero sinzi ukuntu nyene nci niyumvira ko ivyo bintu ntangura kurondera mu nyuma ndidesida kugira une école de coaching ndayira ishuri ryo kuhanura abantu sinzi ko ari guhanura sinabahora kuhanura no muriga d'abord kwimenya gufasha abantu kwimenya hama no kubatoze inyishu mugabo cyane cyane ni inyishu wewe wamena umuntu gutora inyishu wenyene agatora ako kantu akayitora wenyene akabyara inyishu wenyene akayitora kuko niba bayitoreye resolution bazitoye niba acagira rero yego candagira vraiment ni ishuri ryanwaye n'amahera menshi mugana arigize ko nabikunda numva menga no ibintu byo ndabigira hanyuma rero biba bifatiye no kuri iyo mpano ubu rero uri umucoach professionnel ego aha rero turi kumwe n'umukenyezi w'umucoach atari umucoach wa Arsenal nka Arteta ariko umucoach w'abantu nagize formation kuri Institut des sciences des neurosciences appliquées Paris à David Lefrançois Institut des sciences des neurosciences appliquées bintu byo mu hariya neurologie icyo cyigwa ca neurologie ni cariho muri medico mupaso na kimana ego rero mu minsi iza uno mupfasoni Anastasie azotangura ibiganiro by'iminota 15 burindwi kuri ivyo by'ukufasha umuntu kwimenya ugaheza ugashobora no kuvyara inyishu gutora inyishu zivuye muri wewe z'ibibazo bitandukanye umuntu ashobora kugenda aragira mu buzima turaba mu bintu urabibamwo kandi ntubufite conscience ufite conscience yawe umenya urasinzira umenga urahumirije ugasanga urabaye mu bintu kandi wari gushobora kubivuga ni nk'ibikwa ko turavuga by'ingo nk'akarorero kugira birinde bishikaho ingo zisepara nuko haba hari ibintu bitagenze neza kuva mu ntango hanyuma abantu ntibashobora kubitorera inyishu kare bigahita bikarengerana ego cyane urakoze rwose rero ndabatumiriye murumva ko kuri Action Vibes TV bigiye kuryoha cyane kuko ivyo byose ni kugira ngo umuntu yubaka iteka ryiwe izo ngorane zidutuma dusambuka kuri Action Vibes TV wumva ingene ushobora kuzivamo uravuze ikintu gikomeye cyane ati burya impanuro ziriko zirava ku wundi hagiye uvuga uti weho nuko kumbura ivyo bintu utabizi nuko utababaye nka jewe si kenshi usanga impanuro umuntu ayakire kenshi niyo uhanura abantu babiri hari uwumva umengo uramuryamiye uwundi uramwumvise cyane gusumba ivyo byose rero uzoheza udufashe mu rugendo rurerure kuva mu kwezi kw'icumi
mu gice ca kabiri c'ukwezi kw'icumi turabemereye kuzotangura buri ndwi iminota 15 ya coaching. Rero mube muratubirana muri benshi, mufyonde kuri sabone, mwaranebwe muri ino misi, none musubire muvyuke. Turatumiriye abo muri Buhumuza, subira ubabwire bafyonda ari benshi n'ukuri, kandi bariho hirya no hino. Abo mu Buhumuza gose abanyabuhumuza nasubiye kubiyusa muteza kuba abone mwese kuri Action Vibes TV kubera ko ibiganiro, ariko kandi turabasaba ko batubwira donc kuri ico kiganiro bakatusangiza ukuntu babibonye, ico bifuza ntavyo bagira. Navyo nyene bagerageze. Hariho bamwe baterefona, ariko tubasabe bavyandike na hajya musi y'ikiganiro. Iyo twavuze nk'ibintu nabo batemera, barashobora no kutwandikira bakavuga ati ngaha hantu gutya, ko turubakana. Nka cagiye cyo kugisaba wari wavuze, kandi nivyo naje ndari nabibonye ndiko ndabigira, ati isaba wari kubanza kwitereka hasi mbere yo kuramukanya, kandi nivyo naje nabyimbira maze nkirize ndiko ndabaramutsa mwana wa iki gisabo ngasha ariko bakiriye. Cyane urumva no kubakana n'ukuri. Reka n'umupfasoni Yakimana tumire abibujumbura na hariya heha ndiga niyo nyene isigaye ari Bujumbura niki Mugongomanga, ni benshi cane n'ukuri batera kamu kugira ngo tube umuryango munini kuri Action Vibes TV. Jewe ngira nza gutumira igihugu cose kwaho hose, ngira siho mvuka, simvuka i Bujumbura, simvuka ni mu Kongo, ariko rero ndatumiye umuntu wese ashaka kubaka iteka no kubandanya atahura byinshi. Ngira ngo uyu muvyeyi Anastasie atuyagiye ibintu byinshi kandi by'inkoramutima. Mugerageze mube abone, mwihute kugira ngo ibiganiro byacu bize birabageraho hakiri kare. Murakoze cyane, murakoze. Ikiganiro cari iteka ry'umukenyezi w'inararibonye. Uno musi umutumire ni n'umukutsa kivi kuri no mbonesha kuri Action Vibes TV ni Anastasie. Jewe nariko ndamuganiriza ni Patiri Inyasa Nkurunziza, inyuma ya kamera yari umupfasoni Jacqueline Akimana. Murakoze mwebwe mwese muzoraba iki kiganiro, kandi mukiravye mugisangiza abandi, abo mugisangije batarababone muheze mwemere kuba abanywanyi, dusangire runo rugendo gukubaka iteka. Mu kwezi kw'icumi mu gice ca kabiri cako, nimwibagire kubwirana yuko buri ndwi mwokwama mwaciye kuri Action Vibes TV kugira ngo mukurikirane ikiganiro kijanye n'ingene mushobora gutorera inyishu z'ibibazo umuntu agenda aragira bikonona iteka ryiwe. Tuzoshikirizwa umukoci wacu Anastasie Mugisha. Mugira iteka rero, Imana ibahezagire, tuzoba twongera mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri Action Vibes TV. Turakengurukiye cyane umwigeme wacu Chancel, yarabakeje Jacqueline na Anastasie ku kiganiro mwashikirije hano. Turabakeje cyane Chancel na Edmond kungene bariko baraturemesha kuri no mbonesha kure. Turashimiye Nadege, Justin, Jean d'Arc, bagerageza Melance, abo bose n'abakutsa kivi, Olivier turamukeje cyane, ba Reveriano, ba Evrar n'abandi. Rero abana bacu Chancel na Queen tubandanya tubana nabo kuri no television. Abo bose rero nabazoza baradusangiza iteka kugira ngo mwumve yuko aho muri mushobora kubaka ubuzima bw'iteka bwanyu n'ubw'abari iruhande yanyu. Gira iteka.